Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 39 na 40 haravuga ngo Yesu aravuga ati nimukure hiryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi erega baramaze kunuka kwamaze imisi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Dusangire ijambo rivuga ku kwizera. Imana iranezerwa n'umuntu afise ukwizera kuko byugurura umuryango wo gukora, ariko iyo umuntu adafise ukwizera birazibira Imana gukora. Kandi na Yesu akiri mwisi yaranezerwa cyane n'abantu buzuye ukwizera, bene abo bantu wamuje ko wese yagenda akiza ingwara mbere akagenda hariwe n'ivyaha, ku buryo n'umuntu yaje yizereye uwundi yasanga uwo yizereye yamaze gukira. Aha twibuke wa mugabisha w'abasodijana yari afise umushumba wiwe agwaye aremvye ari ku mfiro, yaraje aramwizerera abwira Yesu ngo amukize. Yesu aramubwira ati ndaje kumukiza, ariko aramwankira ati niwiriguraza nanjye ndafise abo ntwara, umwe ndamubwira ngo kora iki canke kiriya akagikora. Yesu aranezerwa cyane yumvise umuntu afise ukwizera kungana gutyo. Hanyuma aramubwira ati niwigire umushumba wawe yakize, kandi yasanze yakize. N'abandi bose bagiye bamuza ko bafise ibibazo bitandukanye ariko bafise ukwizera baragiriwe neza. Aha nibuka wa mukenyezi yaramaranye ingwara yo kuva amaraso imyaka 12. Yari yibwiye mu mutima ngo nogenda nkakora ku buyonga bw'impunzu ziwe nokira. Uyu mukenyezi aratera intambuko aragenda kubera ukwizera kujana no gukora. Yarateye intambuko aragenda aranyengetera mu bantu mpaka akoze ku buyonga bw'impunzu ziwe. Sinzi ko mwumva uko kwizera k'uyu mukenyezi. Amaze kumukorako isoko y'amaraso yaciyikama ubwo nyene. Kandi na Yesu aravyumva yuko hari umuntu amukozeko, aravuga ngo ubushobozi buramvuyemwo. Uwo mukenyezi yaciye atera intambuko abwira byose Yesu. Hanyuma aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije kandi amuharira n'ivyaha vyiwe. Nuko rero nta muntu numwe azoza kuri Yesu afise ukwizera ngo areke kugirirwa neza. Iyi nkuru twasomye ya Maria na Marita bari bababaye cyane kubera Yesu ataje gukiza Lazaro akigwaye akarindira kwapfa. Ariko Yesu amaze kugerayo, Marita aramubwira ati yuba hano musaza wacu ntaba yapfuye. Hanyuma Yesu aramubwira ngo nibakure hiryo buye. Aramubwira ateka ntibikunda kuko amaze imisi napfuye baramaze kunuka. Ariko Yesu aramubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, wewe niwizere gusa. Ufise ikibazo kimeze gute? Kimaze imyaka ingahe? Ufise ikibazo ubona umengo ntikigishoboka. Nagira nakubwira ngo niwizere gusa urabona ubwiza bw'Imana. Yesu uko yarari mu gihe cya Maria na Marita n'uyu munsi ni kwari. Izere urabona ubwiza bw'Imana. Yesu aguhezagire.